Turabahaye ikaze Ambasadeur. Ego ndabaramukije mwese ndakuramukije cyane jewe nta kiganiro narinzi ariko kubera nkora gukurikirana igihugu cyane ndagikunda gukurikirana abantu bose Cyane gose. abakuru n'abato batabana batamakazi ugwaruka rero twese aho twaraciye Ego Ambasadeur nakaryo keza ahubwo tubaromye ko nkuko nariko ndavuga ibintu vyerekeye aba influencer. Hamaze n'iminsi kandi hariko haraba uguteraterana novuga ati amajambo no kutumvikana hagati ya Contrat ya JC Ndazuramuzi umurundi ategura ibiteramo na no minsi iheze mwaramwakiriye muri ambassade namona kwita bifesi kishobora kuba cakemuwe aho avuga yuko batariko barahuza kuri Contrat Mona World ataburenganzira afise bwo gukora show nimwe hiyo Mona nawe akavuga ati je ndashobora gukora show urumva bari muri zuguru bon je hari abantu bari bambwiye ndabivuge ko mbwa ndavuga ati no mu gihe jewe ntazino Contrat sishobora kubivuga umva sinzi yuko ayo makuru mwoba barabituye. Ego murakoze cyane jewe urayizi yuko ndakunda igihugu canje kandi ndakurikirana umwe n'igihugu wese bamuto canke umukuru ya mukuru canke umuto no biba gutegeza impagariye igihugu cacu ngaha mu bigi ndagihagarariye mu gihugu ca Luxembourg nkagihagarara no mu gihugu bwa Burayi ibihugu 27 n'ivyo bindi bihugu birimwo rero nko kubivuze nta makuru menshi ifise ariko ndafise makeya ariko turamaze kuvugana nababaye cyane n'ukuri ubwo gwaruka ubwo bafise gwaje rufise umutima mwiza baje biteguye gukorwa mugabo sinoshoka mvuga vyinshi ariko no mu makuru maze kuronka kuri bo nuko ababatumiye basinyaniye Contrat aribo byagoye batavifashemo neza bo nta makosa bafise by'ukuri ku makuru maze kuronka rero wanashaka umunsi namenye ico kibazo hanyuma jewe navuze nti murazoraba muze tubiganire kugira ngo turabe ingene vyogenda twitorere umuti je singo kumenya yuko arenga umurundi w'iwacu kandi naho ntaramenya ivyo nasaba yuko uwo muntu yabatumiye numvise ko yagize n'ibiganiro ngaho umugabo ariko aratanga amakuru atariyo sinobivugira ngaha biracari ibanga mugabo ikibazo kumona cumvise mpagariye abarundi bose abaraha n'abariyo mugabo ivyo amaze kumenya nuko abo artiste bacu by'ukuri baratumiwe basinye na Contrat mugabo iyo Contrat ntiyubahirijwe igeze bashitse ngaha ico mwomenya nuko n'ingene babayeho bariko barimenya ufite uko byari biteguye jewe nabasabiye viza yo gushika le 11 Novembre itariki 11 z'ukwezi kwa 11. Okay hanyuma ufite no kuvuga yuko nimba nigerabaye nabi mugabo barahembwe nta dende bafitiye na bifese bamwe bari ati nta kintu na kimwe umwagiriza ntaca guheraniye ibyo yavuze ntaca taraka sho ntaratura acari ko aradondera kandi ntararengerana mugabo mbona we yavuye i Burundi amaze gufite izindi programme ofete be no manager wiwe bari bamaze kuvuga yuko nushike ngaha hanyuma ofete niyo shoro naho bitagenda uko bari kumusaba résiliation ya Contrat ariko binsaba kuko iyo show byagenze uko yavuga ati sinaririmbye canke yavuga ati naririmbye sinahembwe aho birumvikana mugabo naho byagenda uko résiliation ya Contrat yasaba résiliation ya Contrat amuhindurira billet d'avion agasubira i Burundi ntiyareziliya Contrat twagume ngaha akora afise visa de travail iyo visa de travail yanditse ku gatuki wanje ko aje gukora akazi kiwanje ataje gukora akazi k'undi muntu agiye gukora akazi k'undi muntu abagiye gukora honwa abagiye gukora ibintu we n'abategeko. What's up, what's good my people, welcome to Yaga Tech muri kumwe na Freddy hamwe n'abatumire babiri V8 na JC userukiye JC Enterprise. Reka duhere kuri JC Enterprise turakwakiriye. Ndabaramukije namwe. Steven nawe turakwakiriye ariwe V8. Aho neza badukurikira. So twabatumiye kugira ngo twebwe dukunda kuzana abo vyega kugira ngo batanga umuco kubijanye na saga yo muri 257 saga ya JC Enterprise na Mo'w World
ariwe bita Mo'w Kenzie. JC dusubiye inyuma gato murashobora kutwibwira muri hehe musanzwe mukora ibiki muri music industry ya 257? Ego jewe amazina yose n'abavyeyi nitwa Niyonizige Jean Claude. Hanyuma akazi nkora nkaba mu promoter, nkongera nkaba chef d'entreprise, gestion entreprise événementiel. Muziki ndundi mvuga yuko sinzi ko nobisigura, navuga yuko ndi ufite mfasha abarundi abaririmbyi b'abarundi kugira ngo bashobore gushika hanze. Okay, so merci. Hama V8 akaba asanzwe asesangura ibijanye n'umuziki muri 257. So saga ihari ya Mona Walda na JC Enterprise ishingiye kuki? JC Entreprise ishingiye ku objectif yayo ya mbere ni yuko yo gufasha abartiste b'abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere, kugira ngo dushobore ko natwe turabe ko twoshika aho abandi bashitse, kuko twebwe tuba kuvuga yuko tubikunda, ifa ko tubikora kugira ngo bene wacu barumuna bacu nabo tubateze imbere. Yego. Sawa, murakoze. En fait ni vyiza, ni initiative nziza. Ndabizi cyane cyane ku baririmbyi ndazi ko bagushimira, ariko nko mu kazi usanzwe ukora urumva kenshi urahuramo n'ingorane ari nazo turiko turabona hagati ya company yawe hamwe na Mona Walda ariwe bita Mo'w Kenzie. So amakuru dufite nuko probleme ihagaze, ibibazo mufitaniye biri kuri kontra. Mona Walda nibihe bintu yishe muri kontra musanzwe mufitaniye? Nibaza yuko sinzi yuko nohera ku ntango kugira ngo abantu batahure neza uko ibintu byagenze, canke naho ko nogira ku mapoint muba mumbajije. Okay, hera ku ntango kugira abantu batahure what's going on. Okay, murakoze. Jewe projet twayitanguranye n'umuntu yitwa Bifes. Twitunguranye n'umuntu yitwa Bifes, turadiringa hanyuma duhejeje arambarira ati nta kuntu wofasha ukongera nk'Mona Walda, kuko ari indirimbo nyinshi twakoranye turi kumwe kuri stage tuba vyita. Ni okay, reka ndamurondera Mona Walda, turavugana byose bigenda neza, ndasinya contrat, ndayibarungikira. Ni contrat imwe, urupapuro rumwe, ni contrat imwe iriko amazina abiri. Umwe wese kuri ayo mazina arafise amahera ahembwa, uwundi arafise amahera ahembwa. Mugabo munsi amakondition yose, ibintu byose bikora kuri abo bantu babiri. Hanyuma rero ingorane twaronse video dutevye, kuko muri ambassade birafata igihe kugira ngo nkore deja rendez-vous yo kugira demande de visa. Hanyuma ibintu twabitanguye contrat umengo twayisinye ihenze, umenga twayisinye mu kwezi kwa gatandatu, ibintu nk'ivyo. Hanyuma tudepoza mu kumunani muri uti. Hama tugiye bagiye kudepoza, kandi mu gusaba rendez-vous basabye rendez-vous umunsi umwe, basabye rendez-vous imwe. Hanyuma bagiye kudepoza bashitse muri ambassade bacabwira Bifes yuko wewe atarimwo, tawe babona Mona Walda wenyine. Mona Walda kiradepoza, Bifes arasubira inyuma. Muga turagerageza, turandikira Ambasadeur tumusaba yuko yodufasha kugira ngo ko yoshobora kuronka rendez-vous yihuta, kuko Mona atoza kuririmba wenyene, kuko bari kuri contrat imwe batangiye igikorwa. Niho yadufasha
nayo yadufasha araduha rendez-vous yihuta umengo visa bayironse itariki zitanu bifese yayironse itariki zitatu nk'ivyo z'ukwezi niba nihenze z'ukwicumi muri iyo periode nyene mugabo muri contrat twari twaranditse show ya mbere yari kubera Toulouse le 5 iya Sadbi ikaba le 5 Belgique mbone mu bihugu bibiri bitandukanye aho hose ndahabazi bari zibiri simpaka ngo ndahababe hose ndafise ma equipe dukorana abariko barakora simpaka ngo ndahabe canke voilà akazi karabandanya hanyuma jewe ndabona yuko visa isotevye atanu ukwezi gusigaye ngo dukore ndababwira les amis je ndabona yuko ibibazo twabigize kare ubu rero visa zibonetse ndabona yuko muhabashiramwe amafaranga namwe murabibona ko narabapropose avant yuko amantuze amaviza aboneka nibyo turagira promotion kugira ngo visa zizoze promotion zarabaye ngira bati wapi tutarabona visa byo ukunda turarindira visa ngo ibonetse mu kwicumi show ya mbere twayigeze mu Bubiligi tariki 19 on fait nta n'isomene zibiri za promotion zabaye ndabwira rero je mbona yuko ibi bintu bishobora kugenda nabi kuko gufata amafaranga ushira mu kintu mbona yuko aja guheramwo c'est mieux que twokwanira iyi visa kugira ngo reka ndakubaze uvuze ku kintu c'amafaranga so iyo utumiye umuririmbyi akaronka visa tufate uramutumiye aze muri Belgique ni wewe uriha frais zo kurondera visa ni ugura booking amatiketi bigenda gute en fait je uko nkora bivana n'umu artiste umwe wese biratandukanye no kuvuga jewe abandi ariko prise en charge iyo prise en charge no kuvuga yuko harimo billet d'avion hari hamwe haba harimo byo gufunga haba harimo byose nice hanyuma rero ndababwira nti iyi visa tuyanire tugire demande y'iyindi uri umwanya ukwiye tuzokore hanyuma mugabo igihe kihari bati deja mona baratati jewe iyi visa ya mbere zobwiye muri passport hamwe twoyanira iri n'iyindi ishobora kuba refusé ugasanga bigenze nabi d'accord bati reka tuyibandanye ndabwira nti okay kuyibandanya naho tuzashobora kuyibandanya mugabo avec condition nti condition ya mbere ni condition ya mbere ni yuko mwemera yuko muzokwifata en charge pendant période muzoba muri Europe kubera kubarihira ivyo byose atamera ariko arinjira biragoye ni condition ya mbere ni condition kabiri ni yuko deja show ya 19 ni iri confirme yo ndashaka kuyikonfirma ni bon izindi nazo uzozirondera ubuhero ubu ndiko nataka kuzirondera uzozirondera hama tuzikore mugabo sinigeze ndabakonfirma izo show zindi yuko zihari zari zo kurondera ivyo bavuye i Burundi bivuganye Gato V8 if you have a question feel free to jump in murakoze ndacakurikirana ukuntu umushinga ntahe Jean Claude niyo nizigiye ariko arakurikirana ariko aragerageza gusigura twebwe nk'abantu b'abasesanguzi turazi ukuntu kontra zandikwa turazi agateka k'umu artiste tukongera tukamenya n'agaciro k'umu investor nk'umuntu w'umupromoter so
aho umaze kugeza ipointi ya mbere nagomba ko tuganira ko hanini numvise yuko bavuye i Bujumbura hamaze kubaho ama complications kijanye n'umwanya wo kuronka amahirwe yo kubakorera promotion, ariko hari ikindi kintu wavuze ko bavuye i Bujumbura mwumvikanye yuko show ya le 19 iri confirme, izindi zizoronderwa barashitse. Bon, ibyo nagomba kubaza nk'umuntu w'umusesanguzi. Yego. Izo show muvuga yuko mwavuganye ko zizoronderwa bari mu nzira canke binashobotse baramaze gushika. Mu nyandiko canke mwabiganiriye nk'abantu b'abavukanyi mugiye gukorana biciye mu kwizera mugabo kutari mu nyandiko nk'umu businessaire, wewe ico kintu mwaba mwakivuganye gute? Kuko isho zitaraba confirmed ntabwo zishobora kuja muri contract. Ico niko ndabizi. Bo hari bica bintwara direct nk'umusesanguzi yuko mwakiganiriye kamwe na wa mama mu bucuti n'ubwizigirwa mwari mumaze kugira kubaka hagati ya mwebwe na Mona na Bface. Kiduhe ko umuco neza. Umuco nuko ntaho twabyanditse ibyo naho twabyanditse ibyo twarabiganiriye entre nous 3-4 na manager wa Bface. Mugabo Imana nayo Imana irazi ubwenge kandi iranka ko umuntu yagirizwa yambara ice cy'ubusa. Nibyo ndabifitiye preuve nzobaha hanyuma niyo kukanyuma niyo yanka kwemera vraiment exactement uko bimeze. So JC ofete ari akantu twe dushaka udusigurire. Ofete birumvikana ko contract yabaye breached. Ibyo swati ibiri mu nyandiko nivyo mwavuganye nk'abantu babizigirwa. Ikintu nshaka kumenya ni ryari wamenye habaye iki nikiye kintu cyatanguye kuba kugira umenye ati hari ingorane, there is a problem. Ni gihe wumvise esho canke vyagenze gute? Yes, ingorane aho yapfuye niho nagira nshike. Iyo turayivuganye byose hasigaye iminsi 2 kugira ngo burire indege. Ndabarungikira billet d'avion niho mona warda cha presenta manager wiwe. Okay. Manager wiwe aza ambarira ngo billet ndabarungikiye ngo ntabwo ari billet ngo ni reservation. Ngo baye muri Europe ngo imyaka myinshi ngo nta billet nk'iyarabona ngo iyo ni reservation. So hanyuma bisigura urumva itike ntiwari bwayiri nayo indi seri billet niho oya ufatiye kuvyo we yavuga kuvyo manager yavuga. Manager we yavuga yuko iyo ndabarungikiye atari billet ari reservation. Okay. Bface aravuga ati ntimwirirwe murapfubusa, reka ngende muri Ethiopian mbanze ibyo yose barabitwarira. Okay. Aragenda ashika muri Ethiopian bati iyi ni billet. Ni billet iriko abantu babiri. Amazina abiri. Barayimusohora barayimuha. Bface arababwira ati bwa bundi ya indi ni billet ntabwo ari reservation. Aho mu manager wa Bface wantuze wa Mona araje ibibazo biratanguye. Baraza barashika mu Bubiligi tabakira nyine uko bimeze twabivuganye twabya. So urumva ikibazo nticyatanguwe na Mona, manager ni wagitanguye. Manager wagitanguye. Okay. Ariko kandi sorry gatonya kuko tugomba gutahuza cyane abatwumviriza kuko hanininya iyo hariho conflict of interest abagira judgment n'abafana. Bon kuko umaze kuba uri muri industry wewe ufise abafana bo muri mu matati nabo bakagira abafana, abo nibo bakunda kuba abajaji.
mu gihe inzego za leta ziba zitarinjira. So my thing is imbere y'uko mona agupresenta ko uyo muntu wiwe ko ari manager, muri izo process zose mwatangwe kugira z'ubwa mbere mu biganiro byo gusaba kuza gukora show, nawe akakwemerera kuza gukora show, mukaja mu processes yo kurondera visa mukayironka n'ibindi. Urumva ico gihe cyose uyo muntu ntabwo yari bwabe presented to you nk'umu manager wa Mona. Niko nabitaho. Bora ntiyigeze abaho. Twari dufise na group ya WhatsApp twara abantu bane, yari jewe, yari Bface, yari Mona Warda na manager wa Bface. Okay, bon. Ibyo manager ya uyo yaje mu nyuma kwitwa manager wa Mo'w Kenzie. Wewe nk'umuntu usanzwe umenyere business zo kuzana aba artiste ngaho musanzwe mubaye kugira ngo baronke ayo mahirwe yo gukora show, ibyo we yavuga byagize impact iyihe kugutahura kwiwawe wewe bivanye n'amasezerano mwamaza kugiranira n'umu artiste atari yavuze ko afise mu manager? Ofete no kuvuga yuko ico nabonye n'igihe ofete ni ikintu bita urukundo n'akazi biratandukanye. Ikintu bita urukundo n'akazi biratandukanye. Ofete yaje kumpresenta umufiancé wiwe ngo ni manager wiwe, sivyo? Uwo muntu yitwa manager, uko tubizi umu manager nuko aba ari umuntu azi ivyo bintu ngene bimeze, azi ngene bikorwa, urumva afite experience muri ivyo bintu. Wewe mugabo urumva yatakuzana ingorane za biye kandi Bface yagiye kwisohora yibazana ati yayindi biye, urumva aho baradona niko no bandanye bandanya utubwe kugira ngo tuze kunyarutsa turaza turabaza ibibazo hagati kugira abantu batahure neza. So manager avuze yuko atari biye ari reservation, probleme ziratanga hacakurikira ibiki? Baraza bashitse ngaha ndabakira neza uko byamwarabibonye ku mantuze ku masanamu mwarabibonye. Hanyuma bashitse uwo munsi twashitse kwa gatanu Belgique Bruxelles. Hama wa gatanu itariki abambe ma 16h 15h umucollaborateur wanje yarajejwe ivya sale arantelefona ati isare igize ibibazo. Okay. Hanyuma ndavuga nti isare igize ibibazo ntuze bayaniye sare bayaniye. Bigenze gute? Aramende ivyampenda nyene muga ndavuga nti okay avanye ko tujije kugira nayo byini wawe bya ntuze reka ndondere indi sare vyihuta kugira ngo cumvise kuko equipe yose yari yamaze gushika. Kandi ivyo kubura sare guhindura venue ni ibintu bishobora gushika uri umuntu akora ama event. Exactement. Yeah. Rero narihuse ndarondera iyo sare kuko naravuga nti iyo show nahitaba abartiste ndabaheza amafaranga yabo niko bimeze kuko ingorane ziba zivuye kuri bo ziba zivuye kuri jewe. Hanyuma jewe ndarondera iyo sare ndayironke yari ahantu un peu loin hatororereza abantu benshi gushika. Hanyuma naho ngiye bwa mbere bemeye yuko ari podium mugabo nshitseho nsanga bariko banzanira ngo ibirungo by'amaparete tusa nahatse kuba umusatsi. Okay ndavuga nti rero ibi nahatse kuba umusatsi ndavuga ibintu biko ko nibiki. Hanyuma abartiste ndababwira ibintu bimeze ukuntu turagerageza za ntuze nyine umva ku munota wa 20 turabwumva ibintu bigenda ndita ku rutaro ko bigenda kose. Frank promoter nawe naramfashe twari kumwe twariko turakorana. Hanyuma bagastage naho kari gize mugabo karaboneka. Nyuma Mona acatangura kuja ku matelefone amvuga nabi ivyo n'ibintu ntogaruka kucika abantu nyene bari kumwe mu mabwira bati uyu muntu uri kuramurenganya uyu muntu yego biri kwizina ryiwe mugabo wumvise aho byapfiriye byuko bimurabe ico mwovura kugira ngo ibintu bibandanye.
bifese ati ibintu byabaye reka tukore hanyuma show iraba turaheze ngo duheze mu gitondo turataha ngo dutahe jewe ndavyuka 14h ahubwo no kuvuga narifise we nawe wari rendez-vous wavuye muri Paris uzgenda Belgium. niyo nari twari kumwe Okay. hama turataha turaruhuka hama jewe narifise rendez-vous Bruxelles ndagenda Bruxelles mugabo cyenda bandikira message ku WhatsApp ari babiri copier coller ningiye Bruxelles ni dans 2 heures ndagarutse tuvugane ugaruka kwari kugira iki comme professionnel kwari ugaruka ndababwire ni excuse ku byabaye ndabasigurire ku byabaye uko byagenze ni cyo nagomba ko tuvugana ni excuse kuri yo problème yabaye mugabo mu ma 18h mwana wa telefone ati nabarondeye ndababura ati umuwonkere wanje yaraje kuntora ndagiye naguma ndabazezere okay ni bon twarabivuganye nta kibazo vraiment niwigire hanyuma izangomba kukubwira ndabikubwira par telefone okay agiye mu ma 19h uwo manager wa Mona agaca telefone ati Jean Claude tugomba kureziria contrat kubera ibyo twasezeranye muri contrat ntibabikurikije ndamubaza ibyo ntakurikije nibiye ngo nta kuntu ushobora gufata umugore wanje ngo fete ngo madamu ngo bikinde marane ko byo commencer turi mu kazi arrêtez de kumbarira ngo madamu mbaruti ndi manager we okay ndabara ni pete kurambarira hari naho tabizi kuko ibyo kurambarira numva bitajanye n'ibyo jewe nabo tuzinanye mu afete muri make wewe yari gutelefonye akubwira yuko ibyo mwasezeranye muri contract utabikurikije mu gihe azi neza muri contract ataruhara yabigizemo we yaje kuza ayo masezerano yamaze kuba bon yego ayo n'amapoint turiko turatora kugira ngo nihageraho umwanya wo gusesangura twumvishe abatwumviriza neza ukuntu ikibazo cyabaye uko ari abantu badasobanukirwa kontra icarico hari abantu no kuvuga bibaza yuko iyo usinyiraniye amasezerano n'umuntu bo babibaza ko basinyiraniye nabo bivukana bose nabase nabanyina mugabo kontra y'akazi cyane cyane muri 257 industry music industry itandukanye n'amasezerano y'ubuguzi bw'itongo iparcelle inzu n'izindi mari rero ibyo byose mu gusesangura turabicako bon uyo mu boyfriend wa Mona yavuze ati wahonyanza amasezerano mu gihe we ubwiwe nayo masezerano atazi ukuntu yabayeho bandanya rero aho turiko turagenda turondera amapoint dushira ku ruhande kugira mu gusesangura dusesangure n'abarorerezi babitahure ingatopa kwa telefone so ariko ibi bintu urumva ndiko ndavyumviriza harimwo unprofessionalism since is that how there are people, some people are so unprofessional ofete ibi tubivuge no ku bandi baririmbyi ntushobora gufata umuntu wo mu family ngo ni manager no ibyo birabaho ibyo nico tubereho twe bwasesanguze arashobora kuba umugabo wawe cyangwa umugore wawe akakubera manager uburorero bwinshi turabufise Big Fizzo manager wiwe murabona yuko asanzwe ari femme muri Tanzania turabona Diamond Platnumz akwara mu manager wa Zuchu muri USA turabona Jay-Z ni manager wa Beyonce ibyo birabaho kuko iyo hageze umwanya w'akazi professionalism abantu bifata nk'aba professionals iyo hageze umwanya wa relationship abantu bakifata nk'abantu bari muri relation
rero ibyo birabaho mugabo ikintu nyamukuru ni ukubahiriza amasezerano aciye mu nyandiko ari nacyo gituma umupromota Jean Claude ariko agerageza gutanga umuco kuko muribuka neza ikiganiro twakoze turiko turasesangura ibibazo byabaye hagati ya Mona na Jean Claude JC Enterprise hanini twibajije ku kugomba kumenya ibyari muri contract nta muco twabironkeye kubera ko tutari bwumvirize JC Enterprise CEO wa JC Enterprise cavuga na Mona ntituramwumviriza mugabo turiko turakurikirana aho tugeze muri uyu mwanya turatangwe kuronka image yaho byapfiriye n'uwabigizemo uruhara rero reka tubandanye twumviriza CEO Jean Claude wa JC Enterprise ko bigenda kose turaza ku wiggling around hama kugira ngo umuco uze kuboneka. Murakoze hanyuma jewe ndabanda mubwira nti ndabwira nti mbarira ibya professionalism rero kumbarira ibya madame Pete stava vyo kumbarira nabi kumbarira uko atari jewe namuzanye kumbarira yuko jewe ntari ambassade ko jewe nagize juste les formalités que atabucuruzi namwe ndamufise ko ngaha yuko basavye résiliation ya contrat ndamubaza none icunya giza muri contrat ntakurikije niki umuririmbyi yaririmbye ego yarose amahera yiwe ego avuga yuko nta muhembye ego ngubu ngurabazanye ngo bataye ngaha nguritaye mu Faransa ndamubwira nti je nibaza yuko wewe uri kubinjira mu bintu utazi canke naho murafise ibindi muri ko murapanga ngo twebwe dushaka kureziriya contrat kugira ngo twikorera amashow yacu iki cyacu aho Mona Warda yaramaze kuvalida show ya Paris ya le 9 ngira mwana namubonye ku maflyer Yes. iyo yari yateguwe na JC Enterprise canke nabandi bantu bari bayiteguye no niyo nabandi bari bayiteguye. Okay. Mu kiganiro twakoze sinzi ko mwagikurikiye narabajije ibibazo byinshi cyane ti muri contract mufitani yaramubuza gukora iyindi show mu kiringo cy'umwanya azoba muzoba mukiri kumwe handitsemo yuko nimwe ashaka ndaza gufuta iby'amafaranga ibi bidakenewe ko abantu babona nawe mu yisomera sivyo ndabereka kuri ko handitswemo yuko kuva itariki ya mbere dusinyaniye ko contrat gushika contrat ihere yuko atadwa nimwe afise yo gukora evenement nimwe ni déplacement ntabitangiye uburenganzira ivyo biranditse. So Jesse ikibazo mfise ofete Mona arakwagiriza yuko sinzi ko ari kwagiriza sinzi byari byo yuko ofete utari kuraba prena en charge muri contrat ni wewe wategezwa kuba prena en charge canke bimeze gute muri contrat kuma nababwira muri contrat nabasiguriye uko kugira ngo tutebe dushike tuze abaze ibyo twavuganye ibyo bintu ndafise umutemo yitwa B-Fest hari umuntu ariko aravuga oya nimubona ko ariko arakora wara wewe nawe nyene yaramubari yaramuhanura aramubwira ati niko urakora uribaho nta kuntu ushobora kurongoronse visa ushitse ngaha ubonanye n'umugabo wawe mu nyuma uca umwihakana ati ivyo bintu biragayitse biramaramaje kandi nzogu nivyageraho bishika nzogusura. So akantu dushaka gutahura neza puro moma ninde yategezwa kuba ariko araba prena asharije dufata amenya ati nigenda kurihira hoteli nigenda ufungura ivyo biri kurinda muri contrat birimo cyangwa ukantu nk'akarimo no ivyo muri contrat birimo mugabo ibyo twavuganye apa kugira ngo baze kugira ngo twanire ya visa y'ubwa mbere Mona Warda yavuze ati jewe ndabasavye ntimuyanire je ndafise umutante
mbako andafise umutante mu Birigi Mhm. bifete ati jewe vraiment sinoza mu kazi ngo nje kurara ku muntu aramusaba ati n'ukuri ntunyicire bifete yavyemeye kubera mona no kuvuga yuko bari bavuye i Burundi bamaze kumenya umwe wese ahaja ubusanzwe ama living expenses zose ziri ku gatwe kabo kandi ibyo byahindutse bivanye nuko wari wabasabye ati reka dutegure event tuyihereze ikiringo ca promotion hanyuma tuze dusabe iyindi visa kundi gushasha muze mukore nawe baravuga ati hako bipfa ari opportunity twari turonse ya mbere twebwe tuzimenya as long as tuzokora show ya Disney hama uduhembe yego hanyuma kandi ko ndabaronderera n'izindi naramupropoje na show ya le 9 Lille acambarira ngo malheureusement j'ai résilié le contrat ngo je suis engagé ailleurs ahantu rero je ngomba kuzana no kuvuga baravuze yuko bazibeshaho mu kiringo bazoba bari ngaho kandi ibyo bikaba byatewe nuko banse kurindira umutegure yindi event yego so my question igaruka no kuvuga hariho ico bita conflict of interest mu gifaransa sinze ko Fred yodufasha ngira ni confidence and ngira niko bavyita hagati mona biraboneka ko yaraza afise ibindi bitekerezo byiwe ntabwo yari yazanywe na show gusa ibyo ni bisanzwe twama twabibonye hari n'abajana na son excellence mu ma meeting mu bihugu bitandukanye bakaca bigumirayo ibyo turabimenyereye kubibona none nk'ubu ko bari baje bakaca bisinya kuguma mu miryango yabo kuri expenses zabo iyo bigenda neza isho ya mbere bakayikora ata confreeze habaye hama wewe ntugirirwa amahirwe yo gutegura iyindi event uribaza ko bosubiye inyuma mu kiringo cy'umwanya ungana gute ofete uko byari biteguye jewe nabasabiye visa yo gushika le 11 Novembre itariki 11 z'ukwezi kwa 11 okay hanyuma ofete no kuvuga yuko nimba nigera baye nabi mugabo barahembwe nta dende bafitiye na bifese bamwe bari ati nta kintu na kimwe umwagiriza ntaca guheraniye ibyo yavuze ntaca taraka sho ntaratura acari ko aradondera kandi ntararengerana mugabo mbona we yavuye i Burundi amaze gufite izindi programme ofete be no manager wiwe bari bamaze kuvuga yuko nushike ngaha hanyuma ofete niyo shoro naho bitagenda uko bari kumusaba résiliation ya contrat ariko binsaba kuko iyo show byagenze uko yavuga ati sinaririmbye canke yavuga ati naririmbye sinahembwe aho birumvikana mugabo naho byagenda uko résiliation ya contrat yasaba résiliation ya contrat amuhindurira billet d'avion agasubira i Burundi ntiyareziliya contrat twagume ngaha akora afise visa de travail iyo visa de travail yanditse ku gatuki wanje ko aje gukora akazi kiwanje ataje gukora akazi k'undi muntu agiye gukora akazi k'undi muntu abagiye gukora honwa abagiye gukora ibintu we n'amategeko mu bisanzwe uko tumenyereye twe dukuzana dukurikirana ibintu by'umuziki tubikurikiranira hafi iyo utumiwe n'umuntu canke ni company runaka mu gihe isho yakuzanye yaheze mugaba iminsi yo kubandanya ikihari biciye mu masezerano bajya abandi bantu bipfuza bakubukinga kuri wewe wamuzanye muri uyu mwanya yobaye JC Enterprise aba bantu bari bateguye mu Bufaransa bari kuvugana na Mona akababwira ati ni muce kwa JC muvugane hama ibyo musezerana nanje tubivugane ko twese turi batatu nitwabihuriza ko duheze dukore ico kirumvikana nabo nimba batabigenjeje gutyo urumva haca haba cyo bita breach of contract
urashobora no kumwitwarira kubera ibyo birahanwa n'amategeko iyo uhonyanze iyo uhonyanze amasezerano aciye mu nyandiko ibyo birahanwa n'amategeko rero mu bihugu biteye imbere nko mu Bubiligi aha tusanzwe turi muri Etats-Unis n'ahandi ibyo turabizi uko bigenda ikiganiro wakoreye kuri Instagram live I think nimba narakurikiranye neza waravuze yuko uteguriye gufata inzira yo kurondera ubutungane kugira ngo icubahiro cyawe nka JC Enterprise kibandanye kiraho cyari gisanzwe kiri kuko mu makampani ateye imbere ikintu cya mbere abantu baharanira cyane ni beasha ndabyite gute ufite nuko mu mategeko kutarenganya cyangwa kutarenganya ego rero wewe nka CEO wa JC Enterprise genda umva ko utarirabutse muri uyu mwanya mu gihe Mona abo bantu bamutumye mu Bufaransa boza bakavuga bati turazi neza yuko Mona ari mu maboko ya JC Enterprise turagomba ibiganiro kugira ngo ibyahabaye tumere nk'ababishyize ku ruhande mbwa tumubukinge aze akore wewe uriteguye nka JC nka CEO kuja mu ruhande rwa business cyangwa uvuga ati baramaze kugucafuza ubu muri uyu mwanya ntabwo ubona yuko ugikorana n'abantu badafise respect ku byo uri kurakora ntimwibwe murasarara kubera jewe uwo muntu wa Paris naramutelefoni ko twari tumaze gukorana ndamorera nti Monaho ushize ko Mona Warda nta burenganzira afise bwo kuza gukora no mukoresha wono nzokwitwarira na wewe ujamwe uzobakoresheje umuntu bidaciye mu mategeko Mona Warda ntashobora kuza kuririmba ego hanyuma uwo mudamu arambarira ati nawe nyine agomba kudadaza gatoya kuko ku ma intérêt yiwe kuko abo bantu baciye ku ba artiste babaha amahera make kubera bazi baciye kuri jewe ntegeza kuronka amahera mu artiste twavuganye kandi no kuronka n'amafaranga yiwanje kumva nashyize n'amafaranga ntiba baje n'umuyaga urumva hanyuma uwo mugore nabijamwo aragerageza ambara ati basi usaba ikintu gice nsaba d'abord tubu muri professionalism ni yandike asaba ikigongwe kuko yarenze ku mategeko hanyuma uwo mudamu atereka ndamuhamagare ndamubwire numve Mona Warda hanyuma arantelefona akunsaba atwegiye kunsaba ikigongwe we avuga ngo urumva ngo twari tukwiye gusaba igongwe twese ngo nanje ngo warankoshereje nagukoreshereje iki ngo urumva ngo wabaye nete ngo ave kumwango hari ibyo wamishije ngo ntwabwije ukuri icyo nagujije ni iki ngo ibyasare ngo warabihishije ngo ibiki n'ibifitanye none wewe ko wagiye dimanche nzi uga tubonane tuvugane ese ko mwanya mwarabumpaye ko uwo munsi dimanche nyine uwo munsi dimanche mwijoro manager wawe yaciye atangura kunyakiza cyangwa kumenasa urumva ngo umugore wanje nta buryo namwe ndumvise ngo sora ngo ahubwo no kumwisiri niyambare tanakiwe nuko novugira ngaha imbere ya kamera reka tuyahugira nshiki makomeye Mona Warda arambara ati okay jewe vraiment je m'excuse umbabarire naravuze amajambo menshi naravuze yuko mba mwibarabara ko ntagira aho mba biki ibyo abantu bavuze ati mukuri mbabarire karagashavu tusa okay ya pas de souci ngo mugabo ngo ndabona nto usabye igongwe ndakuretse ugende gukora mugabo en condition que c'est moi qui signe le contrat avec l'organisateur. C'est pas toi qui signe le contrat avec l'organisateur. Parce que toi, tu n'as pas le droit de signer ikintu cyose kubera contrat wasinye ni ya mbere ni office. Wenda kubarira ni umva utubwira tuja gukora aha mukagakanza tukagenda tugakora abuhemba amafaranga yawe yo gukora nkuko byanditse muri contrat yuko uja kuri stage ndagwamera yawe. Ivyo turabyumvikana turaheze. Kandi ndiko ndandika contrat y'uwo mudamu
Mona wardo ntashasa ku telefone aca mbarira ngo ndavuganye n'aba manager ndavuganye na famille ndavuganye n'abantu n'abagenzi abantu nizeye barambariye ko batayigufitiye confiance barambariye yuko wewe utosinya contrat n'uwo mu organisatrice wa Paris yuko ari jewe ntinjya gusinya contrat nawe hanyuma we tuguze pourcentage zawe mugabo wewe nta namwe usinya kubera nta contrat ngifitaniye nawe twarayirezili tamani okay wa mugore ndamubwira ntoke ibintu bihindutse uko nuko umugore nawe umudamu nawe nyene iryo shavurira biramufatana yavuga ati ariko arankina ariko agira ibiki okay ndamubwira nti ushubishoboye umuntu wenyine ari muteke mu mategeko ni bifes ni mumushaka ndamuguha twasinye contrat n'uwo mudamu nije nasinye contrat n'uwo mudamu kuri bifes izi zose ariko rakora yarasabye ndafina yenda yifise ndashaka kuyibaha yarasabye demande d'autorisation yuko ashobora gukora izindi show narayemeye atari hasi ya JC Enterprise kandi amakondisiyo ko ari jewe nsinya contrat nahagiye gukora kuko agize ikibazo rero assurance ntishobora kwasura kubera nta contrat mufitaniye n'uwo muntu nitwe ko dukorera mu mategeko nitwe ko dukorera mu manyanga izo contrat zose ndazifise ndashaka kuzibaho so reka ndumva uko ibintu bimeze no JC Enterprise uravuga ko imbere yuko tubandanya Freddy I'm so sorry gatoyi mu kiganiro twakoze kuri Yagtech TV twaragerageje kwanaliza twisunze ibibazo aba film musicien bahura navyo ama challenge bahura navyo mu muziki heka haba no mu mafilme bijanye na discrimination ifatiye ku gitsina kuko hari abakobwa benshi bibaza ko amahirwe yabo bayaronka biciye muri relation sexuelle mbe wewe nk'umuntu uri hafi ya JC Enterprise ntabwo uba wibaza yuko izo conflict zoba zihagaze kuri ico kibazo kuko turumva ko byaciye bijamwo n'uwo mu fiancé canke mu boyfriend wa Mona ntabwo yoba atishimiye imyifato canke ibiganiro by'uwaserukiye JC Enterprise mu gutunganya amasezerano azozana Mona kuza gukora igiteramo mu Bubiligi. Mona nta kintu na kimwe twe tuvugana no mu kuvugana ari Burundi twavugana kuri telefone en groupe kuri abantu batatu canke bane mugabo bifese ntiyaburamo ivyo byose ndabikora iyo uhuye n'ikintu hariho n'ibindi mba nahuye navyo mugabo mba ntashinje kuvuga sivyo iyo uhuye n'ikintu nakoreye ukurikira ca kintu gishiratira kwa attention sivyo nico gituma mu kubavugisha navugisha bose nkabavugishiriza rimwe kugira ngo umwana azovuga ngo jewe ikintu naco narinzi ngo jewe ikintu naco numvise nico gituma bifese ariyo element fise ishobora kuvuga ibintu byose ukuri uko kuri hanyuma je twabonaniye Belgique cyane kumwe na madame wanje mugabo sinibaza yuko byaciye muri ibyo je cyo nibaza nico uko bahejeje kubona yuko aronse visa baciye bapanga programme zindi n'umufiancé wiwe iyo niyo bita circle no kuvuga ni assumption niko wiyumvira nje niyumvira kuko iyo niyumvira jewe ntaco twavuganye ntakoze bifes bari kuma muri contrat bifes bari korakora yara respecte contrat bifes iyo mbane ko ndenganya Mona bifes baravuze ati Jean Claude ariko aramurenganya kandi nistari kurenganya Mona wenyine yavuga ati Jean Claude ariko araturenganya kimwe novuga okay reka tutere tusa n'abarangiza ariko ndacafise ibibazo bibiri so Jean Claude Mona yarashize statement out muri statement yanditse hariho ico yavuze uriko urakora ico bita bad buzz
kuvuga bad buzz. Any response? But ibyo what do you mean? ibyo Ofete yanditse muri statement avuga yuko JC Enterprise ariko arakora bad buzz nka cyongereza kirangora cyane yacanditse uko bad buzz no kuvuga nyene nk'umuntu ariko arakora nka buzz Okay, showbiz kuri no social kuvuga media. ni intuze zimwe bita kiki muri make. je nta Kiki. kiki ndimo je ndiko nkoresha amategeko Yani uri kuri boostinga muri make, uri kuri promoter muri ntuze negative. Ukoresheje izina rye. nibaza yuko Mo'w atari we nokorera ko hariho abandi basumba we ntakoreye kubera ko abandi ngomba gukorera kuri Mo'w korakoranye na basatu nkakorana na ba Fizo nkakorana na ba Daboje nkakorana na ba Kiri nkakorana n'abandi ko ntabakoreye kubera ko ntabarondeye kubadugira kuri iryo zina kubera Mo'w I mean nimba ari uri kurakorera ko biriko birakora. oya ofete gukora jewe naho byo biriko birakora mugabe ibintu bishobora kugira impact nini kubasigaye inyuma bishobora kugira impact nini muri ambassade ambassade irashobora gusubira kugira ambassade nayandikiye ndafise ivyemeza byose sivyo. So wandikiye ambasade ya Belgique cyangwa wandikiye ambasade y'u Burundi? Ya Belgique. Ya ambasade y'u Burundi yandikira ngo mabyike. So wandikiye ambasade ya Belgique ya Belgique mu Burundi. Ndayibwira uko ibintu biragenda. Kuko ntegereza gutanga rapport y'ibintu bigenda nabi cyangwa ntegereza gutanga rapport. Exactly, yeah. Jewe ndiko nkora mu kazi, ndiko nkurikiza akazi. So nta by'ubugenzi nta by'ubuki ndikurikiza akazi. Yes, wewe muri business biratahuritse. Okay, muri uyu mwanya none nka JC Enterprise nk'uwaserukiye JC Enterprise wewe usaba iki? Icyo nsaba ni ngombwa kuko inyuma y'iyi ntuze y'iki kiganiro twebwe tuzogira analysis, tuzogira isesangura y'ikiganiro twakoze dufatiye no kubyo mwagiye murakora, dufatiye ku ikete mona yanditse, dufatiye kubyo son excellence monsieur l'ambassadeur yavuze, urumva hanyuma rero tugire analysis duhereze abaturorera abatwumviriza nabo bagire icyo bafatiyeko. So pour moment wewe nk'uwaserukiye JC Enterprise kuko nubwo uri CEO wa JC Enterprise akaba ari na wewe Jean Claude mugabo muri uyu mwanya tuvuga ko ari we waserukiye i company, nk'uwaserukiye JC Enterprise wewe usaba iki? icyo nsaba ni cyuko deja Mo'w yuko yisho hariho flyer yasohotse azoja gukora Bruxelles itariki 8. Nibaza yuko kugira ngo ntampuse kuja kure cyane ko yihagarika kuko kubora ntishobora kuzobaho kuko niho nzoba nahishikiye nzoba ndahari hanyuma ndabe ngene aririmba uwamutumiye niwe azohomba sice canke nagira ngo wosaba ko yo kurondera kugira ngo murabe ko mushobora gusubiza hamwe ku nyungu ziwe eka mbere no ku nyungu zawe n'uwateguye iyo show. Yambariye yuko ata contrat dufitaniye nawe ko akora ibyo ashaka. Yambariye yuko ari umugabo nanje ndi umugabo tugira tumigane uzotsinda undi azododora hasi. Nabajije Mona ibyo manager ariko arambarira nibyo ngo yego ibyo adesida nibyo nkurikira. Ari akora kubyo mu manager wiwe ari nawe mu boyfriend we ariko arakora. Twebwe rero nkuko twabisabye muri interview mwagize ko comment twasaba mudushirire contrat ahabona
kuko si twebwe muzamuyihaye ni n'amakungu kuko uno munsi muri ko mwumvirizwa n'ibihugu nka byose ku isi yose bon ibyo mutipfuza yuko byoja habona murashobora kubigira blackout mugabo ibindi mukabidushyira habona tubiraba aho umuco nibaze kuko we kuba avuga ati je ntacyo tuzinanye ko kuvuga biroroha mugabo iyo icanditse kimaze kuja habona inguvu umuntu we yari afise icari kimutera inguvu burya hari igihe aca avuga ati ngaha rero ibisaka by'imbwa birahiye bon je ku bwanje nagomba ndabashimire ku kanya mwaduhaye So sasa before indire gato ari ikindi kibazo kiri inyuma ariko reka tumaze duhe Jayce akanya hari icyo yagira avuge icyo nagomba kongera ko hari ikindi bamuhenda ngo kontra ngo izohe itariki ngo 26 ngo izo tariki 26 z'ukwicumi ngo ziheze ngo ashobora gukora ivyo yishakiye sivyo nagomba kwibutsa abantu yuko visa ambassade mu gutanga visa ntiguha visa umunsi wo kurira indege kandi ntiguha visa umunsi wo guheza igasho ngo mu gitondo kitaha iraguha iminsi ya mbere kugira ngo voyage ushike aho ukorera hanyuma kakongera ko n'iminsi kugira ngo nimba urwaye nimba ari indege habaye ikibazo nimba ari iki ugafata umwanya wo gutaha mugabo si uguca uvuga ngo ubonye ko harenze ko ngo une semaine cyangwa 2 semaines ngo kontra yaje nawe yaheze kuko billet d'avion ibiri kuva umunsi avuye Bujumbura ni date yo gusubira inyuma ni jemba narisha iyo billet iyo minsi irengako ni yuko umuntu ashobora kugira ikibazo cyangwa agira ikimuga akaronka umwanya wo gutaha biza itaramuherako ibyo bantu benshi ntibabizi kuko ijya visa yanditswe mu mpapuro ziwanje yanditswe ku rupapuro rwanje yanditswe ku gatwi wanje Okay, so Jayce Enterprise hariho ofete wavuze ibintu kumaze kwandikira ambassade y'Ububirigi ariko uko numva ntiwashoboye kuvugana na ambasaderi w'u Burundi mu Bubirigi ariko hariho amajwi ya ambasaderi dufise yakoze space yari hosted by Nelinat reka manze ndakumvishe gato hama duce tubandanye turabahaye ikaze ambasaderi ego ndabaramukije mwese ndakuramukije cyane jewe nta kiganiro narinzi ariko kubera nkora gukurikirana igihugu cyane ndagikunda gukurikirana abantu bose cyane gose abakuru n'abato batabana batamakazi ugwaruka nari twese aho twaraci ego ambasaderi nakaryo keza ahubwo tubaromye ko nkuko nariko ndavuga ibintu vyerekeye aba influencer hamaze n'iminsi kandi hariko haraba uguteraterana novuga ati amajambo no kutumvikana hagati ya kontra ya Jayce Ndazuramuzi umurundi ategura ibiteramo na no minsi heze mwaramwakiriye muri ambassade namona kwita bifesi kishobora kuba cakemuwe ahavuga yuko batariko barahuza kuri kontra Mona Ward ataburenganzira afise bwo gukora show nimwe hiyo Mona nawe akavuga ati je ndashaka gukora show urumva bari muri zuguru bon je hari abantu bari bambwenda bivuge ko mbwa ndavuga ati no mu gihe jewe ntazino kontra sishaka kubivuga umva sinzi yuko ayo makuru muboba barabituye ego murakoze cyane je urayizi yuko ndakunda igihugu canje kandi ndakurikirana umwe n'igihugu wese bamuto canke umukuru ya mukuru canke umuto no biba gutegeza impagariye igihugu cacu ngaha mu Bigi ndagihagarariye mu gihugu ca Luxembourg nkagihagarara no mu ishema ry'ubuvuzi bwa Burayi ibihugu 27 n'ivyo bindi bihugu birimwo rero nko kubivuze nta makuru menshi ifise ariko ndafise makeya ariko turamaze kuvugana nababaye cyane n'ukuri ubwo gwaruka bwo batise gwaje rufite umutima mwiza baje biteguriye gukorwa mugabo sinoshoka mvuga byinshi ariko no ku makuru maze kuronka kuri bo nuko ababatumiye basinyaniye kontra ari bo byagoye batavifashemo neza bo nta makosa bafite by'ukuri ku makuru maze kuronka
rero wanashaka uwo munsi ntunamenye ico kibazo hanyuma jewe navuze nti murazoraba muze tubiganire kugira ngo turabe ingene vyogenda twitorere umuti je singoba kumenya yuko arenga umurundi w'iwacu kandi naho ntaramenya ivyo nasaba yuko uwo muntu yabatumiye numvise ko yagize n'ibiganiro ngaho umugabo ariko aratanga amakuru atariyo sinubibwira ngaho biracari ibanga mugabo ikibazo kumana cumvise mpagariye abarundi bose abaraha n'abariyo mugabo ivyo amaze kumenya nuko abo ba artiste bacu by'ukuri baratumiwe basinye na kontra mugabo iyo kontra ntiyubahirijwe igeze bashitse ngaha ico mwomenya nuko n'ingene babayeho bariko barimenya katariko bigakunda nico gituma turiko tubaraba bambariye wabatumiye ntabo narinze kuko ntababwiye ko cy'ububiri mu Bufaransa ariko nzogerageza kuvugana nawe hanyuma nabo tuvugane jewe nzo batakunda bumvirize hanyuma ko mpagariye abarundi rero ntegeza kudefana abarundi bene wacu mu gihe nzosanga by'ukuri ko bararenganywa ibyo sishobora kuvyemera nzoheza vugane gutegeka ko kugira ngo abarundi bene wacu bakore n'igitiramu na kimwe canke bibiri hanyuma bazosubira amahoro nibyo nagomba kubabwira mbere nakonta ndamaze kumenya ibirimwo ubiravye ko byari bitomuye yaraho nyanzwe ivyo nibisanzwe namaze kubibona hanyuma kandi urumva bafite uburenganzira bwo kubana ibikorwa naho bimeze gutyo nico gituma twagomba kuraba ngene twaba hagufi kugira ngo bazokore na bikeyi bazotaya hari ivyo bakoze nuko murakoze ntihagira ikindi kibazo turabishura imana ibongera umugisha merci beaucoup Ambasaderi turagushimiye cyane urakoze cyane gose so ijambo rya ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi wacyumvise your response Nibaza yuko uko yabivuze yigungira yumvise ivyo yamubwiye mugabo ari akantu ahereje ko ntatahuye cyo kuvuga yuko ngo tunavyumvise neza ngo yuko ngo boronka no dukonser duke bagenda bakoze ugira bagenda batwaye amahera. yes ofete avuze ati uko vyogenda kose nukuraba ukuntu mubikora kugira ngo nimba baje gukora ntibace bareka gukora kugira ngo imirimo yabazanye bayikore. Umurimo wabazanye gukora baje gukorera jewe ntibaje gukorera uyundi muntu ndabisubiyemo baje gukorera jewe bafise kontra na jewe bafise urupapuro rwo gukora baje gukora babuye Burundi baje gukora akazi kiwanje ntibaje gukora akazi baje gukorera uwundi muntu urumva muri make rero umwubaha ambasaderi yavuze ati mu byicarire mu bije inama n'ingingo mu bitunganye hanyuma baronka amahirwe yo gukora ico ndibaza ngira ngo kirarashe nibakurondere muvugane mwongere mushire hamwe ubahirije kontra ariko arakora n'ubu mwaboye ko na postinze ivya Paris bifes na kiriko na Dabojey tuzokoramo ntuze tuzokora Paris le 9 itariki 9 z'ukwa 11 itariki zibiri bifes azoririmba azoririmba Bruxelles ariko na Chameleone na bifes na ntuze na kiriko na Dabojey ariko arakora kan so wewe bara okay bifes ofete ari amboneta ariko hari akantu ambasaderi nyakuba ambasaderi avuze ati kontra yarayibonye yarabonye ibirimwo umukoresha harimwo ibintu muri kontra tubahirije erega ivyo nimwe nakubwira ubwa mbere urumva Mupete uwo manager wa Mona yabonye baraje bati reka twitwaza ka kugira ngo kontra ibe resilier urumva ibe annulé mugabo après y'ivyo ntibibagire yuko atari wenyine twara abantu batatu hariho umutemwa n'uwo mutemwa yanse kubitemwanya ndafise amaudio ndafise preuve zose zishoboka so akantu je nkuma ndoneza ntaratahura neza none ako kantu kari muri kontra bitwaje nako ko kuvuga tuzoba prena ansharije canke nakaye nako nyene ko muri kontra twatanze muri visa nemeje yuko nzoba prena en charge okay kandi birumvikana utabigize ukuntu amaviza arondegwa ntibikunda na visa yo muri avec ya problème yaba tukavyumvikana turi babiri turi batatu
yaciye arondera afatiye kugira ngo kontra ibe anire kugira ngo bakore ku gatwe kabo ofete mugabo bibagira yuko confiance abido confiance hanwa nayo nyene yes nababwiye uko byagiye biragenda okay ambasaderi umuntu bamukiriye ako kantu Ico ofete ndakumva ico ofete kirarashe iyo umuntu ico kantu mwandikiraniye kiratahuritse. iyo umuntu mwandikiraniye ararondera ama loopholes kugira bariyo agutsindirako muga akibagira confiance nayo voilà kandi des témoins même les preuves ziri zanditse kandi ico cyo kuvuga ati iyo ugiye kurondera visa ofete nico kimwe Europe na USA nico kimwe iyo uzanye umuntu utegezwa kwemeza yuko uzomuprena en charge everything ukerekana ama statement yuko ufise amahera none abandi bose maze kuzana abartiste b'abarundi bose n'abanyarwanda bose maze kuzana ndabaprena en charge kandi tugira amatour d'Europe ndabaprena en charge kuva umunsi wa mbere bashaka gushika umunsi wa nyuma basubira inyuma kubera kino bana bihereye kuri Mona Wanda nabigiye twamaze kumva icabitumwe twumvise yuko yabaye ingorane yo kuvuga ati visa ntipfe reka twe tugende tuzimenye jewe ku ruhande rw'iwanje nka Steven Ruhunga aka V8 King V8 ndabashimiye cyane kandi big up ndabateye intege ku kuntu muriko muritaho urwaruka rwacu kugira ngo nabwo gwiteze imbere mu by'umuziki murabona yuko imyaka ni myinshi cyane urwaruka rudashobora gufata indege rugiye rujyanwa n'umwuga wabo mugabo mwebwe mwarabikoze birashoboka ibyo rero nitwobyirengagiza uko biri kose nubwo hariho probleme ziriko ziraba ico nitwocirengagiza kandi twereka ko ibashimira hanyuma twebwe twibaze neza next time twateguye ikiganiro cyo kugira ngo muduhereze umuco muzotwitaba hama natwe tukaronka ico dukorera ko kugira ngo dusesangure rero ku gatwe kiwanje je ndabashimiye Imana ibampezagire nawe murakoze cyane mwakoze kugira ngo twereke ukuraho kuri abarundi n'abadukurikira n'abafana bacu ico ndabemereye nuko nitwaheza inuzeye nca nta kuko amasaha ariko aragenda mugabo ndagerageza uburyo bwose nshobora kurara n'abarungikiye iyo contrat muyibone yego hanyuma ndabereke na demande d'autorisation ya BFS kuko tunabwiye ko ndiko nkora professionnel sindiko nkora bwa bujama sivyo yego izo audio ubu nyene sinshobora kuzisohora kuko niyo byanka rwose monaka akaja ku maradiyo cyangwa bikavuga yuko ibyo tutabyumvikanye j'en subu yego okay so merci kuri V8 merci kuri JC Enterprise thank you guys hama mubandanye mukora subscribe share comments nejo tuzogaruka tubazaniye inkuru z'umuriro merci beaucoup ciao ciao